singa abantu banyagirije ngo ndari amahera ya pole habwo pole n'ukuri nampa amahera basi abantu banyagiriza ngo pole yarampaye amahera yofuma basa yama moi je suis corrompu mon frère ngo mpereza ngo ndakuvugira ibinyoma rero ivyo bintu rero byuko abaririmbyi bacu bama barogwa bamumvya yuko kuri YouTube yuko ariho bukomezi bw'umuririmbyi ari ubwo n'uburozi bunukomeye uravyumvaga bro ariko simbizi ubwo n'uburozi ndabikubwiye kirezera yuko abaririmbyi bacu badezorienté kandi mwebwe nyene media muza murababwira namwe ndimbe tari kuri YouTube ntangorane nibananyiriza handi canke tukazima tuyizi yuko yari kazima mu mitima yacu rero ariko indi yararondera none sigwiwe none bafizo babaroriro bande kububatsa amazina ata YouTube zihari indirimbo nibazi perfume kandi baronka ivyo je sinzi ya matati yo biva sinzi ngo je ndumve ubwo ivyo bintu bababeshe yuko indirimbo itari kuri YouTube ibatari gwawe n'ivyaheye gusamba ido bayukuye guherera burazi yuko ubu abanyamerika abarivyo bakomeye muri Amerika batakica uploadinga indirimbo ku ma YouTube fani libere soro abere ndowaye yego nurasike bwa kina film nurasike bwa fani barakina na canke ni no ma content gusa ya solution couple bakunda gukora kenshi gusa menga mimi mireye ejane ko ndaraba agafilme kiwe sinza agafilme kiwe namba kitwa namba ricira munda gato gusa ka extra gato igitipe kiraho cikivye cyaguma higomba kugisundura yako bwa ni ciza mimi mireye hari n'abatipe bigeze kunsaba umwamikazi akinane nande uyo ndi mukobwa mwiza yitwa nde mwiza Kado Kado baraheze mugabo bombaza ati sinema zabo nta nimwe nzi Yes, you already know me, beautiful people. On the mic against me, one and only Janice for sure, aka Green Boy, aka Mr. Dream. So hate no one, live humbly, think positively, believe in you, be grateful, and never give up. Just focus on the future. As you can see, bakunzi ba Shine White TV, umuzi twagendeye simbizi wasema Vumba, turi mu rugo iwe nko mubibona. Ashana hano twahagize iwacu. Simbizi. Merewe neza. Abayita mu rugo ruhire. Mu rugo gwakira abashitsi, urugo rugendwa. Babwire ko turi kuwa kangaho, turi kuwa kane. Sangapi? Tumasaha ya 8. Kandi simbizi nkana tuzi mara simbizi. Yewe wisabira amazi twe ntudutumire ko kwe. Amazi. Zama. Reka duhe ikaze Boy. Indirimbo ivuga ati zama noyiti. Batera gute muhe micro twumva iduteye. Amazi atemba do. Amazi. Nurukato nigo tuzadukoresha iyo turiko turarima. Ikibigo tarema ibiraya. Komba ya muri benshi urukato rutanga morale. Usanga mwageze kure amasport ugasanga nabantu benshi. Ugasanga mwageze mukayanza muri ko muriruka. Twashiteye gute kumbe nurukato. Ego reka dukaze impamvu yumvise umusane ngo yakoze indirimbo y'urukato ajya bayakoze umuti harabana vuga urukato bakabifata ugutandukanye bakibaza ati ahubwo yateswa je nari plan yo gusohora album y'inkato gusa zigago Deniza wa mama Deniza we baraye eri yambaye ikirere nyeri mwizosi nene yiwaranyerera nene yajadana baraye mwamikazi ayingo bakunzi ba Shine White TV bakore nguyu rero wa mwamikazi muhora mubona mwamikazi sava bite barakora meze neza mvuga ati hello Shine White asigaye agara kandi misi yavugisha abantu ngabo ntacu reka remanze mikazi abantu ari ryambere baravyiganiro kuri TV yacu ni Shine White TV making sure ko mwakoze subscribe muramubizi yuko ari vibe uyonye simbizi noneho ubizi ko ari vibe nyemera rero simbizi
tugire ku ngingo zigize kino kiganiro n'usigaye tuganire. Yego. Tumaze iminsi tubona ibintu byinshi muri entertainment. First of all reka manze ndagufelicite ku mwaka wiginye maze ukoze mariage abeshi bagutega amakwe simbizi uyu nasha meza 3 kwezi mwaze wagize divorce nazo bavuga ko utazonka umuntu agukontrola. Est-ce simbizi wewe bivanye n'ukuntu ibaniye n'umugore wawe niwo mwaka wose mumaze mubana nivyo wabatega wobwira iki abo bantu bagutega iminsi ahubwo twagize mariage ejo buga iyo uhuye n'ivyago niho Jean iyo ibintu bitameze neza niho ibintu biba birebire. Yego. Musi urakubana muremure uramaze kubona ufise ibiyasha. Musi nuhera musengati wasimijura ashike njyame so urumva rero ndinze mbona umengo hare ejo manake Imana yaragize nk'umugisha hagati kandi ndashima Imana ntiramfukura bras ariko upfukuka mzee ariko ugira ubu wa Imana ikagupfukura niyo mpamvu bugira urugo n'Imana bro bazokubesha je ndibuka nk'igihe aja kwibaruka. Yego. Mwamikazi urazi yo gutimba kuja gutwara umugore muri privé atana assurance ni mufisi gatimba kavuga ati je ndamutwaye ngaho facture ije ko dabona mutwaye baramwe ngo ibaruka neza urwana go ruca muri position atana gahunda rufise yo kuvuka ngo cesarienne ndavuga ati kirera tabura rero suvuga ngo mvise inoti akosa nandi gusa yo kuvuga ati mana ntumfukure urazi mani ukeneye gufukura urazi bica biba gwene acha ama complication bica bigucanga kandi gwenye na mwana agacavukana ubundi buntu butumara mu bitari imiti factory je guki miliyoni 30. Chija kuri Facebook rero utangura gutabaza ati bandi mu ncange habavye. So mugihe Imana itaramfukura rero ndavuga neza yuko iba n'umugambi nibindi ndabigerako. Yego. Imana higeze imfukura ndanamfukura. Ibintu byose njamwana wose nshize ukuboko ndabona neza yuko Imana irahezagira. Yego. Niyo mpamvu urumva ntunga umuntu aje ku blessing Shine Way TV nayo numva nibmo. Umva yuko ndashima Imana tu umwaka maze ndi mu rugo uwo mwaka umengo nta nombona kumengo ni hari hijya ejo miyo mpura nivyo bisanga vyose n'uvuga ati Imana nabigiriye mwiki umugabo ndabona neza yuko urugo n'umugisha. Yego. Est-ce simbizi warubizi yuko mu gihe uzobukoze mariage bibe nuko nawe wiyizi waruzi ko uzomara umwaka wose ataba ibintu biraza hagati yawe na madame. Je umugore atari umugore amamvuruze buga je sindi umwana mubi. Abesha bakuzi kuguruka simbizi no eba no muguruka muguruguru bwa uramfata. Bone twajanye birimani gushirira. Warikeze hari n'umunsi numwe. Focus n'akazi papa. Hari n'umunsi numwe yegeze. Nahe kabisa nagushingira. Nendi foka ko ndumva umuntu utaramwibonera cyayo mu. Wewe tutahendanye we twari kumwe. Warigeze ubona n'umuntu nakatishije gunu bandi focus dinakazi hama rero mbaye mvuye mu kazi ngashashika ku mugore uwo mwanya wa mubambeje no ukurahe ni ibintu nyere baba kuvugaho oya ni ibintu umuntu urashaka kubona umuntu kamucira urubanza tugora ubutamuzi utamuzi yego mugabo ya wewe anjarahire yaronse umugabo vraiment yaje arafisa anniversaire namwe atarahire yaronse umugabo mu bantu bahezagiwe urimwo urumugisha kuri yo yamfeye kuko je na mama barambwira kuva kera ati uwo umukobwa babazo gutsindira aho azaronse umugabo kwaje ndapambana amani ayo brand ndapambana urazo gupambana muri no bujumbura bwa mane muri toto moye Aha bameshanga muzi ko mfise ama sponsor menshi urazi ko no bujumbura ari abantu basigaye mu ku ma sponsor ugasanga ari ukurira inzu ari ukugurira igitoro hakuna napambana nje nakubali sana kabisa cyangwa ndabona ndabandi ndikora utuntu twandi ndipostinga utuntu twanje ngo baguhaye amahera nkabara ngatese inyamahera boyamanye nivyo nkabara sema iske muraza ama dépenses jengira ndaza nko kukwezi ndakoresha miliyoni zirenga 5
kandi amahera umeza nta numwe azakazi ukora nyene gahagaze juste ibintu byabona je ndakoresha plus de 5 millions par mois amashaje abana ishure plus de 5 millions chumbwira rero umuntu aya mafaranga wamerezeho gura conscience wanje amahera ngana gute ntibikunda jewe kintu ndacyumvamwo ndagitagikora tu abyo ubaye reconnaissant ikintu nakoze c'est bon ngabo kuvuga yuko je wongura ntigikunda aya ntigishobera ntibishobeka ko ndakubwiye ati okay ushaka dugira uko je ni nk'abantu benshi amaze compropose ubuzi ndabwira ati ne wewe ese ko na kweri kuri ya mesure vraiment ko ndabura uje kunkoresha ugasanga yuko ndagutondera kuva saa moya gushika nambari saa 8 nambari saa 11 bari nk'imishahara bawuguhaye usanga bakokipa nk'umunsi wose ati negasha cyanda guharurira ndi hinzo ngura ibitoro irasiyo ibare cyane byo byose ndabishiramo jewe nta burofa ndabwira ati giye mwiba wewe ni turi muri campagne twaba nkabona ko umuntu yategeza kuja mwibara akana yagasha bijya zuba wirirwa nk'utaka akabaye gusinza cofata rero nk'ubu unyoye zine ni karani imiburi uri za DC karani murashiraho ikintu cokeje ikintu cokeje n'imiburi kiri kumwe n'ibiswi camake ni 25 ako sanga ukora depensa gose aho gusa ni ku bintu byo hani ku gatoki wanje famille nirajamo gacwaro ivyo byose mucumpanga abwati usari ibintu nkeneye gusupportinga no gwa support mugabo kwibaza yuko okuvura ba dépenses mba fise byo kugora nawo nta mwo usanga cy'abantu bose bambwiye dukorane di ndabwati okay kinda yikorera ngo ni menje abwati sawa nta kundi po pita ama ambwiye ati none je ndekende nce ku rubuga rwawe abwati post imwe nawe kenda ko ndagopostinga turama 200 none ngo kwari menshi none bigende gute none igeneye ko ndubaka brand yanje urazi imitaye nakoresheje urazi noti dukoresha yazira jango urazi combien de urazi amadolari nakoreje mu gusponsoriza page yanje kugira kure tegerezwa kweri urazi we nguvu nakoresheje kugira X yanje urazi ama risk nafashe urazi abantu bambwira ngo tuzokwica ingene bangana amukaze mu muntu hari abantu bambwira ati umva n'ubuzima bwanje narabutanze hari abantu bonyene bambwira ati we tuzokwica hari umuntu yigeze kumbwira ati ukazosubira guca ngaha nzo kugwa ati nca ndahacira ico nyene niba bashaka kwicira igasimbizi bagomora iki ko barabanyica bwati jewe kubera ukunda kumuvuga ngo tuzokwica bwati nangwa bwati none mwebwe burya murondera amahoro bitse ko muga ngo muramuharanira ubutungane na liberté y'umuntu nivyo shikiriza bitume wumva ko wonyisha umva none uri kuraharanira iki ati bwa bundi rero ntabwo nimwe muri kibazo wowe uvuga yuko ukavuga yuko uharanira ubwigenge bw'uko umuntu yexprime none expression di wanje uko ibintu mba ndabibona ugomba kubincira uko rubanza kunyica kwera ibyo nta muntu nishe nta muntu nafashe ntawe narenganije ndiyandikiye gusa utuntu kandi atangorane duteje tudahungabanya n'umutekano cyangwa hagace haza umuntu byitwa ngo haranira ngo agateka akaba ari wacaza kuvuga ati kuza tuzokwica none kumbe rimwe muri amahinyu ano baragoye ni hatari ndogo yawe sana kabisa simbizi nyemerera twinjire mu entertainment jewe ni entertainment yose yose ni entertainment kabisa amazisi hari ibintu byinshi biravugwa ibintu bya DJ Pole na ba Double J bya bisa nkaho byaturuye ariko nako byongeye kugaruka aho DJ Pole ravuye hanze yavuye muri vacances abo sinzi ko yiganira bamukoresheje singa abantu banyagirije ngo ndari amera ya Pole habwo Pole n'ukuri nama mahera basi abantu banyagiriza ngo Pole yari amaye amahera yufuma basa yama yufuma yaguha basi nyene bikavugwa yaraguhewa ngo Pole ngo yarakurishije agati wapi akunda je nakubwiye ati nta muntu umwe yari yamezire kugura conscience ntibikunda moi je suis incorrompu mon frère ngo mpereza ngo ndakuvugira ibinyoma oyaje ibintu ndabivuga ko biruma ndabibona twabonye DJ Pole rero bamwakiriye aho yari
avuga yuko kuri ibintu bye na Double J aho yari karavuga ko kubijanye n'ijya ndirimbo yavuga ibintu byinshi ati yarabivuye ibintu by'imiziki yarabihebye kubona ko bifise nyene ishavu nyene yabikuye yabihebye atari byo gufyena yego tukaba tubona ikiganiro kwa Frank yakoresheje ba Double J bavuye muri Buja FM bavuga yuko Double J abekiriko abe Bface bose ugerageje kuraba nta numwe mu buririndero nkuko yabivuga ariko ugerageje kuraba ukuntu bagiye barabishikiriza ku mpande zitandukanye urabona ko Double J n'ukuri indirimbo yo warayikeneye eske ibintu aho bigeze yarayifise ariko urabona ko bikirimwe amatati nta matati namwe hari ni juste tuna ma content bagomba gukurayitinga tuyifato bagasimbiza abakunzi b'umuziki baba bakibona ko none indirimbo sinokuyana ku radio ntibirirwa barayivutsa kuvuzwa iravutsa none ndi yakubwiye yuko indirimbo ibagwayo gusa kuri YouTube cyangwa indirimbo urumva umuririmbyi ategereza kuyigira ko none ntayifise none yararonse show Chendazi yuko none nafise concert muri Tambana Biki. Sawa rero. Tuzaraba ko atazoyi performing. Ku performing azoyi. None numva ko ari mwebwe ingwa just inzu uburozi abarundi bahawe. Kumva yuko indirimbo iri kuri YouTube yuko ari ubukomezi bw'umuririmbyi buri. Ariko simbizi tutibagiye yuko umuririmbyi bashizemo ingufu nyinshi ubwira ndirimbo ishore kuja none sigwiwe none. Bafizo babaroriro bande kububatsa amazina ata YouTube zihari indirimbo nibazi perfume kandi baronka ivyo je sinzi ya matati yo biva sinzi ngo je ndumve ubwo ivyo bintu bababeshe yuko indirimbo itari kuri YouTube iba atari gwawe n'ivyaheye gusamba ido bayukuye guherera burazi yuko ubuye abanyamerika abarivyo bakomeye muri Amerika batakica uploadinga indirimbo ku YouTube bagurisha kwa ya mantuzi ya ma platforms alors bifise ma platform bazishira ko YouTube ugasanga ndirimbo kubera YouTube burya iri gratuit igwa access gratuit rero ivyo bintu rero byuko abaririmbyi bacu bama barogwa bamumvisha yuko kuri YouTube yuko ariho ubukomezi bw'umuririmbyi ari ubwo n'uburozi bunukomeye uravyumvaga bro ariko simbizi ubwo n'uburozi ndabikubwiye kirezera yuko abaririmbyi bacu badesorienté kandi mwebwe nyene media muza murababwira name ndimbe itari kuri YouTube ntangorane nibananyiriza handi canke tukazima tuyizi yuko yari kazima mu mitima yacu rero ari kindi yararondera ko aramenye yuko indirimbo yihari kandi indirimbo yuko ari gwiwe ivyo twarabimenye iyo zo dosiere zuko ngo ari kuri YouTube munacana nazo munaweka ariko iri ku rubuga navyo biramuryoha ariko arabona ko ari umuntu uzezewe uko nkijya ko yakoranye na Chameleone ariko arasaba nka collab par exemple nko muri Mustar munini yabonye ayikoranye na Chameleone biramugoye oya biri simple wintabe nta collab usaba ukoresha amafaranga management zirayaga nta ivyo bintu bya makolabo ivyo mwene ivyo du genre byari vyakera mwe byabariro bagenda bakariro abonye nka Professor Jay Ajenga canke Diamond akaja agenda je ndamwibuka rero agiye kumurira Jaguar dafite nayo mafoto agiye gusaba kuri tukurane collabo bari 2000 ari muri 2013 so ugasanga rero wawugiye gusaba hairimbe uno musi suko management iragende kavuga ati dufise projet nini mu management yanyu ijyangaye iyi projet mubona mujyangaye iyo niyo jambo buyirikora nanga how much collabo nangaye plus rero barimvye bazoguma baronka ivya gusa plus ntibize zigira amenya agaciro kabo plus nabona amakolabo zabayatanga kwa gusa urabona ivyo byo kuvuga ngo azosaba kolaba handi azoyisaba azokoresha amafaranga hamwe yo kolaba ironke ariko indi none uravugana na management yo iga n'ivyashara nkeneye ko ibi ni sawa ivyo nkeneye ko naya point vyari vyakera ntimuze murabesha abantu ngo mpaka ngo babone ngo ko yarimbaye na Chameleone ndabwo ko yarimbaye na Chameleone muri clip nta urimo none umva yogenda kuyitandaza gute yabasiba ivyo vyogira sense yaba no muri video yararimo je novuga yuko indirimbo ni babandanye turayizi iri mitima yacu narondera amasho abana shaka cyategura show kasino kurara concert hama arabe yuko abafana be batamwitaba jivyo nivyo mbona to niko je niyo angle bintu mandayibonamo rimwe vyunguka ko yabipanze uko ndashikirwa nanje amafaranga ndayaronka kugira nkore branding yico giteramo mugabo umbwiye ngo
ibintu byo guterana amajambo atavyunguka birimo wapi potre yambari wowe ushaje uvuga ko muri makera bashaka kuma yivugirwa gusa byose bavugwe amarondera amafaranga ivyo nivyo jemba nkene yego bavugwe mugabo mu nyuma yaho baronka ivyunguka basi nyemera simbizi rero tuve kuri dossier yaba jama twigarukire kuri muhungu wacu Tyro 6 Demana Tyro 6 Demana yego izi mwaya mutoyi kuri page yawe hejeje kwandika ko muvuga ko ibyo bavuga ngo wagwaye ingwara zo mu mutwe ibyo ari ubeshi habwa ari entertainment eske nk'abakunzi nk'abantu basanzwe bagukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye bashoboye gusoma iyo post baca bibaza ibibazo byinshi eske entertainment yamwishe gute yamwononye gute bo ndibaza ijya post ndayanditse kugira je navuze ati ubu abantu bazodushimire tugihari yego d'abord inspiration yanjemo n'umutipe yanyandikiye yandungikiye screenshot ya Masterland ibyo ya postinze umujama cyandika ati ngwashe ngo bimwe twakora ati ntibazonamenya ko ari natwe twabigize nagira yide ngira screenshot kubera general ndise post na Chimamanda Moses yarigeze kunyataka cyane ngo Demana nije namwishe ngo nase kwemera ko agwaye ama interview sinakoze nta namwe nigeze nemeza ko Demana yoba afise ikibazo cyo mu mutwe kujya bagutwara kwa Rojanti yego nami ndabipinga mvuga ati uyu muntu ikibanza akeneye kujyamo ko ivyo nabikora kugira ndabe yuko enjo haboneka umuntu amutabara nariko ndagira inspiration yaje wenda byandike byahereye kuri emission ari abantu baza banyandikira ngo Pacifique ni nahazwe ngo je ngo azontabarita tamwe ati none ugani uko nanje ntomutabariza twese ndufise platform zimwe cyane ibuka yuko je maze gutabariza abantu benshi bakanabafasha bakabavuza je ntibinamenyekanye avuga ati igabuya hante itanzwe ati ndosanga maze gutabariza abantu benshi atavyo nzi hama mu nyuma ucumengo naco mba ndiko ndakora yatabarije Demana yego Demana ndamutabariza ment for bamwe bamufata nk'umusazi abo bacimamanda Moses akabumwe ati ngo yo Demana ngumucana kwa Rojanti ati no umutwe hari ubugiye kumwica Demana yarakoreye ino entertainment cyane gose cyane vraiment hama entertainment iramuhemukira ico nyene cyo kibazo nabyumva mu kumuhemukira rero aca ba deprime no muyari muri depression mutwara kwa Rojanti mutwara kure yayo depression yayikuye wabonga iyo depression rero naha novuga yuko we yarakoze hamwe entertainment ntiyamuhemba yarakoze atazi amayeri y'ingene entertainment ihemba generally for naramwereka ingene entertainment ishobora kumubeshaho ko je nakandi kazi mfise murabizi iyo nzanze muhira nima munakubaje tubona isangapi mwami kazi mubaje cyara kubwiye urumva kuba je ntunzwe na entertainment ngaragerageje kumuhibanga ingene twobaho twese kandi tukabaho do plus rero ntiyagomba kunyumvira murabyumva we yarazi yuko ibyo akora abaririmbyi bazoronka amafaranga hama batera imbere na batatera imbere ngabo sivyo abaririmbyi bacu nawe urabakorera gute nawe urara impembo yawe urabiyiti ushaka umurimbyi umukorere bingana gute nimwapfa gusa akantu kamwe gusa cyayibagira n'ibyo yamufashije byose babihetse nuko rino game yakimeze rero cyahura n'ibyo acaba rero kujya umubona niyo mpamvu ubona yamana ekutere mana we agenda ukuntu urabona je narabyanditse urazi ko na dramatique ze kwandika avuga ko akeneye kumufasha byanditse yego kabisa kandi iki gikorwa twavuga ko ari igikorwa ciza ni igikorwa ciza ngabumva kege bamutwaye kwa Rojanti jene nababwiye bien avant nta Demana akeneye kujya kwa Rojanti niyo mu nyuma ari umuntu unyene ariko aramufasha ariko aramuvura je twarabonanye yaranyandikiye arambwira ati je nabonye ibyo wanditse kandi ndabiravye neza ibyo wanditse nivyo ati je ndabikora ni turamaze kuvura abantu kunuku turabatora tukabana nabo tukabankadra
tukabatembereza hano tukabajana za Tanzania tukabajana he urabyumva tukabereka n'ivyo nasiguye hama mu nyuma rero niwe famille ya Demana iravyumvira bitahura niho twara umuntu kumuvuza muryango utashize kwako bacha hamutwara rero ntihagare bari kwaramuvuritse mugabo urumva yuko source byahereye iwanje yego hari n'abandi bari bafise umutima wo kumufasha mugabo byahereye iwanje niho ujya ari karamuvura bi n'abandi babigizemo uruhara ba Masterland n'abandi mugabo bamenye yuko abariko baramuvura bijya shira hamwe ririko riramuvura yavuye naho gusa abandi barafise pare yiwabo mugabo bamenye yuko ishira hamwe ririko riravura Demana contact za mbere zavuye wanje niho twaranabonanye nabo barambwira ivyo bakora haba mu nyuma baramutora bakorera mu Nyabugete ico gihe twicaranye twahuriye ku haraga hotel kari mu Gasenyi ka etage guke uri kuraduga imbere yo ku masaro yo kujya masarumengo navuye mu ijoro cyane urabyumva ndiko turavugana no muganga kambwira ingene bakora turayaga amabukeye mu gatondo Demana bacara mutora amutwara gusa ivyo tubikora twinyegeje mugabo mu nyuma yagiye gusanga ata urumva turabivuga kabisa ntibazuze nuko turabivuga turavye expose rero turafise ikizere yuko ejo hirya yeco Demana tuzoshobora kuzosubira kandi kumubona kandi muri entertainment agaruka kandi rwa mu Demana nyene mugabo yamaze kwitahura yego utanze umuco kwiriye kabisa ku bantu bafise amadute menshi ibibazo byinshi bibaza bive n'amapost yamaze imisi acicikana ku mbuga ziye zitandukanye ayo Masterland akabona yagiye kumura ayo gerageje kuraba Demana n'ukuri yarononeka pe ariko ni bon n'ukuri Demana ngwaye nuko isi nibinabwiye ko yarahemukiwe je Demana twarahura yarakunda no gucanga abantu bakana muri quartier abantu bakanda abantu n'umujama karavuga ufite ari ukuntu menga abandi baramwinuba je Demana twaranahura hari igihe nigeze kumara igihe mfise company rawa yo nyihera amazi niki amuhereza ko ari nk'agapake k'amazi ati bana wibere muri ama meditation yawe izo yinywero tuno tuzi kuko Demana isi yarimwo si yitwarimo mbaye mu isi ya meditation urashobora kuyumvira umuntu ukarenga ugasanga wagiye mu yandi ma dimension nayo ni naho rero Demana yarari simbizi bivaye n'ukuntu twamona Demana mu misi heza kiri muri entertainment tukaje tubona ukuntu buyabaye Jean ugerageje no kuraba physiquement no kurana ko hari ikintu kinini cyahindutse byo byatewe n'iki kugira yisange muri irya situation yisanze nakubwiye yarahemukiwe na entertainment urumva burya ndakunda kuvuga yuko umwidegemvye wa mbere iyo umuntu ari mu mwidegemvye totale ubona umengo n'umusazi Demana yari mu isi y'umwidegemvye cyane gose urabyumva yari mu isi ya liberté kurabona neza yuko waramubona nk'umwibarabara hagati ariko aritambira ujya ari mu isi y'umwidegemvye mugabo iyo isi ugira igeremo ega burya mu bisanzwe none ntibavuga yuko muri Eden twari turi gusa ngo abantu bari muri Eden baba bari gusa umva ko ari mu mwidegemvye ngo no musi umuntu mubonye ariko agenda ari gusa foko ari umusazi ushaka kumutahura mugabo numva abari mwibereye mu isi y'umwidegemvye uvuga rero yuko icyatumye Demana agera hariya nivyo yarakoze arakora cyane ararima cyane giteze yuko ibyo ari karakora bizogira impact sivyo narakoze ibiganiro byinshi ndiko ndahanura abaririmbyi ikintu cya mbere bambwiye yuko ndi umusazi Venisa yabivuze ngo genda umdasara cyo gihe namaze kuvuga yuko nsari cyo naciye nkwaye naciye ntango zivyunguka affaire ivyunguka c'était en début 2023 baravuze ati ubu umbaye umusampiti ivyo tuzokorana vyose tuzoyaga ibyashara
ariko ava ndagupostingira tuzoyaga ivyashara ariko ujanga muri media nkagiye ico ndakuvuzeko tuzoyaga ivyashara komisa niyo munje camutaho iyo monde nyene niyo nagomba kumushiramwo Demana mugabo Demana niyo yatigeze atahura na Demana yakora ivyunguka ntiyari kugera haki Demana yagombye kwigira Yesu wino entertainment bigize Yesu baca bakubamba abitangura gose niyo ndabe vyangiye bamubamba nuko urabyumva nuko mva nta shukurani igira nimba ni monde isaba umutwe munini wo gukapta no kwakira no simbizi kura dusigurira gituma twibanze cyane kuri Demana ukuri yafashije abaririmbyi benshi kabisa kandi yafashije abaririmbyi gusa Demana yafashije entertainment urumva ivyo Demana yakoze ni nk'ivyo jewe nakoze nivyo ukora corona urabi nivyo ndiko ndakora no munsi mugabo rero je naritahuye je kubona ngo ndi mwibarabara tombona ndiko ndashirira fresh tu kandi kutabona uko mba nambaye hagiye ko atari ko nambara uko mzeje wala nani hero ubwoba aho tururujama ruramukije cyensi nyene bwakinyitse ahubwo bwatu ahubwo urugero ruri muri bajya bate bamuze wambona kuri terenge n'abaniyambariye utuntu twanje kunutambuka rero mwe gacu usanga ubimengo sinajewe megaziwe abozane rya picha ndiko ndi muri shirira ndiko ndashirira nyene washishwe wajenyitse ntabwo ntaherere imisozi ntaherere kosa cyo ntaherere ngaho ushobora difiko hariho ndi mu kazi mba ndi mu kazi n'ibindi mba ndi mu bindi kandi rero je bikintu ndakinjemo ndashinjiramo 100% nuko mezi je nta gipande urabyumva niyo mpamvu urumva nk'umugore karanyagiriza ngo je ngo ugiye ruguru ngo buri kumurafika Imana we umwanya mba navyize narushe oro gahunda ya mubambe bisaba kuyitegura kugira ntibagucishe mwijisho reka ariko nibwo two turaganira kuri Demana tamutevye ko byinshi basanzwe babibona banabizi simbizi nyemera tuje gato muri filme gato filme bugara amakuru mfise muri filme jewe ndagerageze jewe nukuri ibyo nza kwishura muri filme rero uri muri entertainment ariko bimwe mwubu ibyo nza kwishura muri filme nukuri kw'Imana ariko akaba ari filme nimwe je ndigera ndaba ego ndabazi ba Fani bari bati ba Fani ndabwira abakinyi ba filme bazi Fani Libere Soro Abere Ndowaye ego Nurasi kubwira kina film nurasi mugabo Fani barakina na canke ni no ma content gusa ya solution couple bakunda gukora kenshi gusa menga Mimi Mireye Ejane ko ndaraba aga filme kiwe sinza aga filme kiwe namba kitwa namba ricira mu nda gato gusa ka extra gato igitipe kiraho cikivye cyaguma higomba kugisundura yeye ko bwa ni ciza Mimi Mireye hari bati bigeze kunsaba umwamikazi akinane nande iyo ndi mukobwa mwiza yitwa nde mwiza harimo benshi muri film ujye kinanye na Mimi yitwa nde ujye muremure ukunye bose Kado Kado barahetse mugabo wombaza ati sinema zabo nta nimwe nzi oya sishaka tuje muri vyinshi je ntango ari mugabo je ndateme ndayitahura na monde wanashaka ya filme ndashobora kuba ndayitahura gato kubera nabe mu videography mugabo urumva kuvuga ati kaza kumbaza ngo ivy'amakuru yawe namwe nzi oya simbizi turi kwiterambere wewe ugirageje kuraba si filme ukiza mu bintu vya entertainment nawe filme zakimwe bwa mbere n'ukuntu ibintu aho aba babunyeneje kuvuga kuri nabo banini muri entertainment ya kuri category ya film aho filme yari ubwa mbere kiriya gihe wowe ukiza naho no musi ubona bariko barayigeza kubashimira cyane canke twobasaba kubandanyiriza ko nta nico barashikako jewe entertainment mu Burundi byose nivyaduga bizodugira rimwe hari umukinnyi wa filme wabonye yaje gushirira oya none mugara yuko mu nyuma sinzi ko abanya ka video na postinze ka Joaquin Smith na ntuzenye kitwa udaga pete ya comedien kitwa gutaga pete agira ama comedie ati wambwaho
yitwa gute akabido nako nabonye abeti bingozi nuzei Shaggy voilà yati title ati ni mkombozi niki ibintu mwene ivyo Shaggy yagiye kwa Joachim ari inkuru y'umutumba agiye kumubaza amakuru y'inkona yuko umunsi abakinyi ba filme batawe yuko filme na politike bijana bateko entertainment na politike bijana n'iterambere rizohaba kubera burya kugira iterambere habe bisaba habeho politike ituma batera imbere niyo politike ikrea amasoko kubera ayo masoko yose ni leta iza gushinga ibiciro by'ingene amafilme aza kudandazwa ingene amategeko ingene amafilme yabo ingene ashobora kwerekanwa ntuyitunge utayiguze kuduza patriotisme mubi kugira umuntu avuga ati ino filme ndayiguze byo babyiza usumba kuyiteresha je kugira iki tuvuga ivyo byose ni ingingo zigenda zifatwa n'abategetsi mugihe rero abo nyene ubona ume sinababonye kwe ngabaratwenda zikubatoye inkona mugabo gusa haraho niho tugomba kuja uzurabe nko mu Rwanda hageze igihe ca campaign urabona bagiye abakomedie bose abakina amafilme abagini iki bose urabona baraza muri CCM bakayisupporting haga nibaze ngo babigira ngo n'amafaranga baba bahaye none kugira babona bati twebwe muri bijya byacu dukinya turi kumwe namwe niyo mpamvu zo kubona insinzi ya CCM yama ihari rizi mugabo no munsi abakinyi bacu basupportinga leta hari ukuntu bahora binyegeze mvuga ndibaza ubu baramaze kubona yuko ari ibintu bisanzwe barabonye ko simbizi bahora baba bakanga ngo ugiye ngo muri ibyo ngo bace bakwica bacagira iki barabona ko simbizi no barahari aratakase amadiri ya simbizi aguma bandanya kujenye nta gipfa kwa simbizi ejo rero nahari ndabakanuza ndiko ndabereka ibintu bigomba kuja kuko namba kuko ukeneye kugira lancement officiel ya filme yawe usaba uruhusha ubwo ruhusha ruhabwa nande ntuhabwa n'abatwara n'indongozi urabona rero hari amafacilite amwe kugira dushobore kugera kuri iryo terambere nko kurivuga muga uno munsi qualité twarayidugije haba ya audio haba ya mafilme haba niki byose qualité turayifise vraiment ko nibikoresha ivyo mugabo rero harabura rero ya politique ituma ajya ama dépenses tugira ko sinibaza yuko amafaranga basohora ngana nayo binjitse ko gushika uno munota usanga ubufaranga baronka rwakora kuri YouTube basangana amafaranga ya AdSense ayo nayo ntibahembwa n'abarundi bahembwa n'abazungu urabyumva navyo ni byiza kubera ni devise iba yinjiye mu gihugu mugabo harakeneye yuko raba politique ituma twiyumva yuko dufite iterambere y'irokale ku buryo muri aya mafilme bakina bashobora kugira partnership na company nini akavuga ati ino filme yawe ndayishizemwe ni miliyoni 200 hama nimwamamarize ibintu byanje abari byo unakumva nyene yuko umubosi yashobora isho gutanga 200 million kavuga bati je mfise uruganda nkora amata izi za Sky zande kavuga bati je ndafise amata nkeneye yuko amalogo yanje ari aboneka muri no ugo rugezo sinibaza ko turarugerako mugabo ndazi ivyo navyo ni ya politique nyene ni ya politique nyene kandi ndazi yuko petit à petit je ndafise icyizere mugihe mba ntarapfa ndazi yuko abantu tuzohagera kandi ndazi ko nzofise uruhara mu kuhabageza ko ari ibintu byinshi entertainment ngenda ndayigeza ko batanamenye ndabikora mu ibanga ndabikorera musi itapi mugabo ubu nta vy'amabanga nza ndabivuga ati kintu nagikoze nza ndaza nkavuga ati ibi nije ndabikoze kugira bazovyandike ibi nije ndabikoze aha byabananiye kuhugurura nijewe ndahuguruye ndahugurura nkaziza kubabwira ati nahuguruye naho mutantumye ndabona iyo bigomba guca mugabo igena abaririmbyi bonyene canke abakinyamafilme bonyene batamenya ati tubicishe kwera kutamenya mugabo rero namandi avance mu kumenya ndagenda abantu nkahugurura mwanyambwa ati mwe ni muce ngaha barateye imbere hari abaririmbyi benshi nagenda sabira ibiraka atari nivyo bazi hari benshi nagenda sabira amasho atari nivyo bazi murimbyi akisanga ari mwidiri ntazi niyo vyaciye urabyumva mugabo rero ubu ndabivuga ati nije nabasabiye ibiraka ubu ntabwo kuzajya jewe rero uravuye mu gacere rero sawa ngeke ndiko ndasaza ndi mu gupfa ama bazogende batamenye ibyo nakoze reka shareka zirabivuga rero ubu ndabivuga simbizi reka renda gushimira no kuri ibitari biki tuyazi mu kategori menshi dukoresha umwanya ntaribi ndagushimiye cyane gose ndamukirize minyone ndimo nabandaza rari ash akiyangari atagusalimia kweli sawa sawa kabisa poa poa papa